basha nukuri aho bararonka amakuru akwiye kubera reka ndagutera inkuru ndaguha amakuru yo ngaha Dubai kugira umuntu ashobore gufata umurongo w'ubuzima nukuri donc hamavuga ati ndavuye no mu madeni nafashe ni ibintu bidafata munsi y'imyaka 3 n'ahandi imbere y'ico kiringo n'abantu bake umva urazi ko mu buzima hari exception zamaho canke abazanwa n'abantu bafite ama connection basanzwe bafite ama entreprise no akamuransa nyine ugasanga mu mwaka mu myaka 2 arabaye umuntu nawe nyene atangura gufasha abandi mugaba la majorité plus de 80% y'abantu reka ndabivuge gutyo nahatama donc atama statistique novuga ari sûr ndakora mugabo nuko bimeze plus de 80 y'abantu n'abantu bashika bagasiraguringa hanyuma bakazoheza kumbure bakazova muri zo situation buke bubaho cane buke cane rero abantu bo ngaha nuko nyene bimeze baresikoka abantu nukuri muri iki gihe hariho jewe hari narashikiye hamwe ubwa mbere umva nagiye kwatemberera kuko numva ni hariho reference kugira ngo ushobore kurondera n'ahandi mba hari abantu bamaze amezi n'amezi batagira akazi abo bantu rero bamaze kuza bakabona bagirira go stay ubu barafite ukuntu baca babahanura ngo barondere ama-ID yabo ubu ama-ID yabo arateba kandi baboneka mu buryo bw'amanyanga urumva mu buryo bw'amanyanga rero ayo mahera yo kurondera iyindi ID na mahera arenga 8,500 by'amadirahamu uyashize mu madolari nibaza ko amadolari y'ibihumbi 3 na abo bantu baca batangura nabo kwesikoka bene wabo bakababwira nyene kuzi buhari urazi ko umuntu gantuze aryamye mu gitanda kuva shika nawe yagiye muri iyo systeme yo guhenda abandi atinji urumva amahera yose aronka arayo akura muri abo bantu bazana babita ngo badugana urazi atigera akora ku mahera n'igihumbi ahembwe c'umushahara agaca abwira abantu naravyumviye neza ngo asha ngo akazi ngo k'ibihumbi 3 vy'idirahamu ngo asha ngo nakazi bashaho gukora neza ngo urumva ngo yashize mu marundi ngo n'amadolari amajana 8 ngo urumva ngo hafi amajana 8 ngo urumva rero urumva ngo akazi ngo kwa bari sawa ukaraba uwo muntu kuri hana kazi akora erega kandi abantu bakamwizera bakaza ubu rero no kugira hari ama situation ateye ubwoba ejo ndiko ndaganira n'umuntu acarambira ati hajya rero ati wewe ati uzopfumuza gukora ivyo biraka vyo ku munsi muri iyi minsi atakaza ofisi ati kubera hajya hari abantu birirwa bicaye bajyanye mu gitando kibaza ngo muri situation imwe ati naho atari situation mutari muri situation imwe tari abantu atajya bakora akazi ko kuzana abantu bihoreye hanyuma ndamubwira nti jewe rero ndagutera inkuru jewe ntivyo bintu ni ibintu ntopfa nkoze ntikubera je sishaka ama stress mu buzima ni kandi n'ibintu bidahwanye n'amavaleur yanje hanyuma acarambwira ngumviriza ngo muhungu ngumviriza ngo ndaguhanura ngo ikintu cose ngo umaze kubona ngo yuko kikuzanira ngo amahera ikintu cose umaze kubona ngo kikuzanira amahera ngo ibindi vyose ngo tu t'en fous urumva abo rero uwo muntu yabimbye ndagutera inkuru n'umuntu nabonye tujana gusenga ryari urumva n'abantu bitwa mu barasenga ngo umaze kubona ko kikwinjiriza amahera ngo ibindi ngo ntuharura ngo nta bindi ngo abantu bose bakenera amahera yo kubaho
ngo aho nta n'irindi jambo nari mushobora kuvuga tutanfu ngo urayarya ayo mahera ngo akinjira hama ibindi bakimenya. Hewe naciye nko mu gahundwe nkaca ndabona situation y'abantu bajeni bari ngaha batagira akazi, usohotse ubona bayerera ari benshi, emwe nukuri birateye n'ubwoba. Rero narumiwe nta kundi ndavuga nti basha aha abantu emwe ntibiyakira, abantu badashobora gutohoza neza kugira ngo basi aze ari uko yaswimye. Mugabo rero ivyo vyose yavuze ni ibintu bibaho, yemwe aha baba bafise amakuru y'abantu ko ibintu bimeze. Ni hatari kabisa, Abarundi barahindutse barahemutse.